bagerageje mukorogo je aya vraiment nturimwo nitugushiremo sinzi irananukira mfite wewe n'umuntu ayisize imbere yanje bafuta agiye mafuta ukabiza ni benshi babona abakobwa akora ku ma TV online bakabiyumviramwe ibindi bintu kweli kandi just ntushaka kuba umugore wanyu mwese novuga biramaze gushika ukifuza ubundi muhungu atari ujya mugenda nawe uzi ukabona ati na warasanzwe umukunda warasanzwe umuzi wapi namwemereye gute umva ntagiye wibuka twarabajama tu cyangwa ni wamudirati just ndingine badraga benish badraga gute. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Bujahit TV, the #1 channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru shima kibaza na bishamuvuga muri industry Buja Flavor. Nguko tuma tubikora reka tubanze tukengurikira Imana hama ozi rukura inzara zawe nibiki ozi. Urakomeye nawe. Ndabona inzara zawe ndabona ni fresh. Biri kuba franga ngapi kwanza? Easy. F10 tu. 10000. Ubigira misi yose canke? Wapi nko mu ndwi zibiri. Ukabugirishije bimeze gute? Si veni. Yani kila siku unapasha kufanya au ni kila siku kila ni 2 semaines. 2 semaines. Okay, byaguteye 10000. Yani kila 2 semaines unapasha kutoa 10000. Nta bindi bigutwara amahera muri zo 2 semaines. Bingi sana. Kama bitugani uzi tutaratangura iganira. Ni ibintu byinshi we bisaba bitwara amahera. Ni bisukura hindura, nuvuga kujya kurondera uduzi dushasha. Aya just simba impuzu kuri period ndazigura duhuye nazo muhuye nazo mwibarabara nyene bagura je ndagura impuzu mwibarabara ndagura zo mwibarabara zo mwiba ego mbe haje igiciro kandi yareze uzi adashobora kurenza ku ipantaro n'igiciro kingana gute 30000 niyo yanyuma nama agasengle masengle ni 7000 niyo yanyuma agapira biravana hari bwa 10 bwa 20 mugabo ndikumvuga ya nyuma abisigura ko hariho yayo munsi urumva chini kure chini chini ya urinzi chini ya urinzi yayo niyo ndikubambajije aya nyuma yo hejuru biramaze gushika ukagura imuzi ukavuga ati uyu muntu kabisa namumenya amaso jana muhamara ndazi kintu naguze iva ni nkuko nanje baraba bamena amaso baje kintu kuvuga ati kabisa kintu bamenya amaso kabisa ego frame byo bigenda gutura gitaha cyangwa umucambara kanye cyangwa ucambara n'imihara ucambara wagita kandi cyangwa cyakuzinye cyo bigenda guterera oya uracambara nyine umuvuga ati cyangwa uyu muntu kwere yaranciye Keisi bakunze Bujahit TV kumbe rero twamamagaye Ozi novuga muri plateau za Bujahit TV kugira ngo tuganire vyerekeye akazi kiwe Ozi kwa siku ya leo uno musi sijasalimia watu benishu wote basi baramu ndaramukije abantu bose bakurikirana Bujahit TV ni Ozi irakoze hano baramwumbiye kumva muri Bujahit ndabaramukije mwese nibatse ko meze neza aho muherereye abatameze neza mutubwire tubasengere tuke turakunda gusenga gose turashobora kubandanya rero oya senga urashobora gusenga kumbe urashobora no kudusengera oya navuze abatameze neza baraza kwandika ama commentaire uzerazi gusenga uri gusenga ajya jewe nari umuntu asenga imisi yose usenga imisi yose usinze imisi yose bisigura amasaha yose bigenda gute mu gitondo uvyutse ugiye kuryama nigihe uba uhatswe kugira accident yes we uvuga shayego mugari gihe uyivuga ubanze gutora ubwenge mu nyuma Jayce rero bakozi ba Bujahit TV twamamagaye rero Ozi novuga muri plateau za Bujahit kugira ngo tumbaze ivyerekeye akazi kiwe Ozi kwa siku ya leo kwanza unaona kazi navuga programme iko kugenda gute programme igenda neza uyu munsi kuna munsi uva mu gitondo gushaka kuri amasaha tugeze imeze neza safu nga muri Bujahit iri mwana beje tugagutebeje urashaka kuvuga ibintu bitatu tugutebe sinzi ngira ngo muzige mufise ibikoresho bigorana sinzi biragoye hajyanye twazanye abantu twabasike twabarungitse mu Bushinwa kugira ngo baze kubikoresha ibi ahubwo ngira mwarempo kugira ura kumwimutse magiye mu nzu shasha n'abakozi ngozanye bashasha n'ibikore umva byose muko muramenyereza Jayce bakozi ba Bujahit TV rero kumbure ni kibazo cyambere nshaka kubaza Ozi novuga yuko ari abantu benshi bibajije yuko wavuye muri Bujahit kubw'inabi kumbure urashobora kubabwira novuga imigenderanire hari wowe na Bujahit nta migenderanire mibi hari kuko sinabikuba naje nga ko deja nga hari abantu bose ari kuke hari titi hari abana umwana na nyina na base hari abakozi bose donc nta kibazo nakumufitanye nabo nahavuye umva umuvyeyi ararira hama umwana amaze gukura arasohoka akimenya je rero barandeze hama ubu narasotse kugira ngo nimenye kuba barakureze novuga Ozi ivyo baguhaye urabona ko kubikoresha neza mu byerekeye akazi kawe
yego nuvuga nk'imiterambere twavuge ko Hosy yateye imbere cyangwa ko yasubiye inyuma narateye imbere cyane ahubwo ibintu bibiri byerekana ko Hosy yateye imbere narateye imbere mu bikorwa narateye imbere muri porte-monnaie naravyibushe voilà c'est ça arayivuze naravyibushe nzongera nitongerekanye mukorogo nahirimwe ariko wewe akora mukorogo vraiment eba wavuga ngo mimi singisigaye izimvye niko ntigeze ndanayigerageza mukorogo nahirimwe abantu bagerageje mukorogo je aya vraiment nayo nturimwe nitugushiremo sinzi irananukira ufite je wewe n'umuntu ayisize imbere yanje bafuta agiye mafuta ukabizana uzyo yishima wewe kazi kawe abantu bisiga mukorogo bari hari akaba muri entertainment rano bavuga ko bisiga mukorogo oya amavuta n'amotera abantu cyo kimwe sivyo hano je ntwani siga amavuta y'abana bashaka gusanga abantu ndashaka kuza amavuta y'abana cyangwa kugira ngo amavuta wisize odo yasinda none Hosy ariko twatugirana ikiganiro nga muri plateau za Bujahit Sadbi yavuze ko isiga mukorogo Sadbi yicaye pembeni acagira ivyo nyene umbwiye ga Hosy Sadbi yavuze ko isiga mukorogo yavuze ko isiga izimvye ayihevye ariko yavuze ko ayisiga Sadbi isiga mukorogo wiya yaravyemeye jenga tuhadura yatayisize Yes, bakunzi ba Bujahit TV rero Hosy nshaka kubwira novuga yuko novuga ni kihe Hosy yo bakoresha kugira ngo Hosy yaguma yitwa wa wundi twari tumenyere muri Bujahit akaba yitwa wa wundi kandi tubona muri Shining Vibes nitwa wundi ahubwo izina ryaraduze voilà kwa kundi nyene igiki Hosy voilà warateye imbere Hosy wagumye kwa kundi nyene nguvu za munyari za bisigura afite success kintu cyose iva mu gukora cyane ikindi babigura tubwira bakuru bacu bavyeyi bacu abantu bateye imbere kuturusha batubwira success iva mu gukora hard working so jewe niyo secret yanje ndakora nkorangira kwa mbere gushika dimanche sinigera ndo umwanya wa pause donc niho success yanje iva nta handi ngere barahibagiye mbe ni Hosy nyine umuntu acifuza kumenya ati mbe Hosy ivyerekeyeho kwita abakozi bizogenda gute ko twumva yuko waruguriye ruvuga byo washasha ngivyo Duba bero byumvise umacage nabirose umuntu wa mbere abivugiye kuri okay twabimenye twabimenye Hosy nuko nawe nyene yuguriye office ke nawe nyene zo bimeze neza kandi zo bisa neza cyane afite nanayikoremwe avayo ko mwe mwinjira ngahaye ntazo mwigeze mumenye kora sinigeze ndabishira mu public okay nico gituma twabonye ahantu tutamenyereye cyo tugenda kubaza gati mbe ahantu Hosy yakoreye bimeze gute mbe wa muntu twumbure yarakora muri Bujahit nawe nyene yarateye imbere yarateye imbere voilà c'est ça nico gituma tutatumye tujya kurondera mbe Hosy yo bizogenda gute kurokita abakozi afite kurokita abakozi ça dépend n'akazi ubufise kuno kabakangana akazi dufise ubunye twirikwije ndeza turi aba presenters bane turi benshi abakobwa babiri n'abahungu babiri sigura ngo nibaza ko abo barakwiye kuri TV online ahubwo turi na benshi kuri TV online so ni akazi kora ko umuntu abaviza gutera imbere kandi rero utera imbere niko nakazi kaba kenshi akazi kabaye kenshi umva ko harakenirwa abandi bakozi sigura ngo nikaba kenshi ninatera imbere cyane kuruta ahugeze uno munsi nzokenera abandi bakozi muco gihe nzobarondera mbega ko Hosy dusa nuko tubona ukiri muto mbe ibintu wabigiye mufise imyaka ingahe Hosy ibintu genre by'ibiki byo gukorera kuri TV online il y a 2 ans watangiye muri 2018 uko umaze kunguka iki novuga Hosy kubushika kuri no mwanya arangutse ibintu byinshi gose d'abord narugutse mu buryo ko ndafise akazi umva umuntu afise akazi kandi agenda atera imbere sindi umushomeri muri make kandi nakazi kambeshejeho doronka duke kabeshejeho umwana wanje urumva nanje shaka kuba mfite ikindi kintu ndikunda contribuer muri societe urumva en plus de ça ama contact yariyongereye vyarutava urumva ubu hari abantu bashaka kuba banyubaha bashaka kumpa ijambo mu bandi ko bitari bimeze ava urumva ko hariho ibintu hari abantu baza no kumbaza ibintu ukavuga none nkibakoyembaza kubera iki mugani ko yakuba bakubonye ufise akazi en plus de ça ugenda uratemba bikagenda bituma uba bo kubaza ibintu kugira ngo ube influence bashobora nyine gukora ivyabo canke kugira ikintu babafashije mu societe donc ni ibintu byinshi byamfashije mbe wabigiyemo kugira ngo bigushikane kuki canke bikumarira iki d'abord narabikunda
journalisme nayo ikunda kuva kera je ndibuka ko nize lettre kugira ngo nzo umu journaliste bon byari bibiri soit umu juge canke umu journaliste donc rero imana arabiravye icara irampa kimwe muvyo nifuza mba ni vya kera irumva yuko ari ikintu ukunda bari it's like a hobby urumva nakazi kakubesha ro kandi kabari abahize twingiza oda kazi kanje ni twingiza hanje urumva nyene bimeze bya be nigiki wabwira wa wundi novuga agukurikirana canke wa muntu novuga umusubscribers umusabone wawe umusabone wanje ndava abasabone wanje bose ndabakunda aho bari hose hari barambwira ngo sindabavuga arige muravuga ibihugu abantu ngo bari genre mu Burundi mu Rwanda USA Allemagne Chine bla 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 kavuga ibihugu bagashambwa bazoma mu commentaire ngo twe ntwatuvuze ibiki Jenda bakunda mwese mandababwira narababwiye je mvuga abantu YouTube banyeretse ko YouTube irazi ko mu analytic irakwereka abayihugu bikurikirana cyane ivyo rero mvuga si ndakunda ababone banje bose surtout bagi haraba ibiganiro vyanje bashushu bawo zaba abahungu cyangwa abakobwa bose none uzirinze uvuga ko abashushu no mu boyfriend wabice bigenda bagi n'abashushu amujya nawe n'umushushu twafa Yes aratubwiye arafise umushushu mbega uzi bimeze gute hoho icyumvire hoho cyo kubana nta kirimo no bigishobora kubura nabagiye mu mwaravanye haba kiba ikibe kiba cyari gihari bigapfa cyari gihari rero nigiye kwa ntuburi kuri aftina urumva rero kitigeza kwa gihari ni umuntu acekenera kumenya mbe ozi muri novuga mu rukundo gwiwe abameze gute abari wa muntu akaze cyane cyangwa wa muntu yorosha ingorane je ndakaze urakaze cyane Kenshi ozi yakaze abitegwa nikabategwa nuko wewe yigumwe cyangwa umuhungu abaye wamukureye amakosa byose urakunze kwigomura Kenshi fuishwa nikiyozi gitume ufuwa uri kubera mu boyfriend je sifuha oya nawe hari rero bizi ko nafuha bre niyo ndagize mati ko ndigirisha uri kuri sifuha ahubwo ngumugwa n'ibindi bintu bitari byo gufuha bre ugumugwa n'ibindi bintu bitari byo gufuha kumbure ozi ubonye ari kumwe n'undi mukobwa we nta kimwe bikubwiye isura yako ndamuzana n'undi mukobwa abonye ko ari nganye none uvuga umukunzi wawe uzari nganye ariko ntacyo ariko aravyumva nuko ubwa mbere ko je tumenyana yarafise abagenzi sivyo bari bahari rero kuba tarabatuye bonyene bakunde bonyene akaza kurondera je nuko je ndabaruta sivyo rero sincaza kumwankisha bari bazana bwa mbere ngo nikora ngo je nahaje kandi simba nzi izo yafashanya nabo bagenzi biwe umugenzi umukobwa siba kango bamufise ibintu mukumukora bla bla urabibona rero bashaka bafashanya ibindi bintu nyene by'ubuzima busanzwe naho ushaka gufanga ngo ukora nk'uko none ozi kumbwiye ngo iby'ubushushu ushatse kumbwira yuko ubonye yuko ari kumwe n'umu ex we atana kimwe bikubwira bimbwiye iki none yamuhebye bebe nishunari reje kweki yamuhebye kweki bahebanye none nishobora kubwira kagatima barahebanye bisigura ko nyene ko byapasa bisigura ko wowe wataga kagatima kuvuga ati wava basubirana ntikabamo yemwe barasubirana oka ubwo babwiye je ndifitiye confidence oya je ndifitiye confidence urumva uriyemera agiye aba yashoze kugenda kandi kora ko ari umuntu akuze kandi afise ubwenge afise impamvu agiye urumva mbega rero muracegira ko kubaza mbega ozi ivyerekeye dote ho murabitegura bimeze gute oya ari turabitegura cyari kare cyari kare be tugizere mu myaka ingahe imyaka nk'itatu muri 2023 2023 twitege mariage yawe mega mariage nuvuga dote yawe bimeze gute nizobera mu Burundi wapi sasa niyabera mu Burundi Makamba hariya kuri ki Makamba no cyangwa kuri ki Makamba mimi ndavuga televiziyo arabyibagiye imakamba kubera Chakuma tuzo midote yanyu urubanza rwanje azobe yaruhaye agaciro vraiment umuntu azoduga imakamba azobe yaruhaye agaciro tuni kilifanyia hapa Bujumbura mama inchi nzima batayuwa sema uzi mariage beozi muri mariage ifoko mu agaciro ushaka kuzana muri mariage yanje dutegura gatike kawe cyangwa utegura imodoka yawe zatuduga imeze neza cyane mbega uzi wewe nuvuga biramaze gushikaga hano uvuga gift mu boyfriend wiwe yavyakiriye gute umunsi wa mbere umuha gift yararyohewe yavyakiriye neza wabonye ko bikwiranye niyo gift wari umuha yego aramaze guha gift nawe nyene
ego kenshi iyo gift unuvuga niwe watumye ayiguha canke yayiguhaye wenyine ari bishatse wenyine abishatse wabonye yavyakire gute ko wayavyakire neza ndiko ndazi ko wavyakire neza ateza kuvyakira neza mbega Hosy nuwe umwanya ahora afata mu kuvugisha umukunzi ko turazi yuko twebwe dukora ku ma TV online umwanya bari muto cyane umwanya wose ugiye kuvumbura muri kumwe twese turavugana ko muravugana kandi ababizi ko ndiko ndakora ndiko ndakora nyene ababizi ko ewa don't disturb me ndiko ndakora sikuvuruge asinivuruge sasa lakini mimi nawazia kikwandikia ati siju uri mu biki ntabakuvuruze Hosy oya ababizi deja wao baza mu buri kandi ubizi novuga rero umunsi wa mbere mutangura kuvugana niriye jambo yabanje gukoresha kwanza benishu we naye sasa sinauliza bana tabadushika rero n'umunsi wa mariage tuzovyara mariage badu bapangere 3 ans we naye umunsi wa mbere muvugana ijambo yatangwe gukoresha niko nizera yuko niwe yagusavye nimero sivyo none Hosy niwe yagusavye nimero canke niwe wamudraze yes sindi ngene badrag aho ibiyo nero wamwemereye gute sindavyibu navyo bibu ni ijambo rya mbere yatangwe gukoresha umunsi wa mbere kwandikira Hosy ijambo rya mbere ntabwo nibuka navyo wibuka none vyagenze gute wamwemereye gute bigenze gute cyangwa warasanzwe umukunda warasanzwe umukunda warasanzwe umuzi wapi none wamwemereye gute umva ntagiye wibuka twarabajama tu cyangwa ni wamudraze just ndingine badraga benisha badraga gute avyonzi wabigisha na jino bime jewe sindadraga abasha sari mani mbonda cyara kabebe be vyagenze gute rero vya mbo koma wamwemereye gute bigenze igiki cyagutumye kubujya cyagusunitse kugira ngo mwemerere oya ivyo nivyo wacu nibanga ariko nizere ko umunsi wa mariage tuzobimenya ego bizobigira byose nigiki umukundira mbega Hosy hajyanye sifa zake nigiki umukundira amateka yiwe kumbura Ayinshi yahindutse ariko yimshi yahindutse oya turi mu buzima busanzwe twavuye mu kazi turi mu buzima busanzwe ubuzima busanzwe bwabaye voilà turi muri relation ya Hosy mu mwanya twava tuja muri famille ya Hosy aha bakumva neza hagiye warumbaje gute yacibagiye ikibazo warumbaje gute kinda mukundira ari intelligent nta kindi ari intelligent cyane kindi naco ayitonda ku bandi bantu abandi bantu baziko yitonda baziko yitonda abandi bantu baziko yitonda ariko wewe aravuga abandi bantu baribesha rero bazi ngo ntavuga bon ibindi ari intention ariko nizere ko utazokwigera uhogereta kuba mwaragendanye cyose nigenda gatikina sérieux hoho arazi kufisa umwana wana bizi arabinyegeza Hosy ipu banabaje warabimubwiye wanyavyakire gute Hosy ntasinabimubwiye arabizi nkuko nawe bizi nkuko n'abandi bantu bose babizi arabizi yasanzwe kurondera asanzwe abizi urizera ko umwana azomubera papa nkuko nyene byari bikwiriye of course yes twari kumwe turavugana na Hosy ivyerekeye uvuga relation y'ukuntu bimeze ko ni benshi bakunze kuvyihenda kuko Hosy ni benshi babona abakobwa akora ku ma TV online bakabiyumviramwe ibindi bintu kweli kandi just ntushaka kuba umugore wanyu mwese foma bicu kuko hari abantu babona deje umukobwa akora kuri TV online bakibaza yuko uri umusire queen jara maze kumva abantu babimbwiye is another level slay queen ni for you wewe ntibakubaze no ntabwo ndi slay queen ariko hari abantu bavyibaza sinzi ko ari ikintu babwira Hosy But kandi safi. Bo apana wewe. Nibaze ko abakobwa bose bakora ku ma TV. Beho ni bangaye. Je kuri arankweza benesho ni bangaye. Ni jewe ni minuje ni mishu birakre. Ni Nancy ni Fanny. Abandi ni bande. Keke Claire ya muri Magic. Je urazi ko ari umuntu yanyandikiye inbox. Ari umuntu yanyandikiye inbox abimbwira babikoresheje muri iyo nzira navuga ati no baba ari mu kazi. Sinzi ko ari ikintu bashikije. None genre ndakubaza umuntu yikubwiye ko twatwo turasilenga mu biki. Mukazi. I don't know. Sinzi mu nzira yashize gushikako ariko ni ivyo nyene yariko arantwara avuga ati no ahanini isuko bimeze sinzi ko ari ikintu umushikiriza rero Hosy umubwira ukuri d'abord kuri we context yo guslay queen iki yo guslayinga niki rero biravana nawe ukuntu ayizi ko guslay kuko umuslay queen abantu babitahura ukuntu kwinshi urumva context abantu bafise slay queen ni umuntu ni si umuntu handi canke umuntu nk'umu hard worker sivyo yaje nimba uyifata nk'umu uslay queen ari umukobwa ameze nk'uko ari lazy ari nk'amafaranga yahawe n'abagabo bamuzanira muhira kaja shoppinga yambaye neza afite imodoka nziza gatana kimakora no just ukomeze ko James akazi kanje nirwa ndiruka kuzuba muravyumva nirigwa akazuba karankubita
parfois turirigwa n'inzara turi ku kazi rero nk'uwakuntu ucumbwira je ngo ndi slay queen bandi kunda slayinga mu biki donc I'm not slay queen. Kese abantu baba bakoresha iyo mvugo canke bavyumvira muravyibesha kuko hanini sivyo kuko hanini umuntu hajya bari mu kazi sivyo nega uzi. Of course. Mbega hajya uzi rero nifuza yuko wewe umwana wawe hajya kenshi urumwifuza nifuza kumenya kenshi umwana hajya urumwifuriza kuzobiki mu bisanzwe. Ico wenyene azoba ashoboye canke haba muri music haba mu footballer umukobwa mbega cyane umukobwa baje umukobwa kiri umupira mu Gifaransa cyangwa footballeuse. Okay, nabyo nari nzurambabarira. Yes, nuvuga yuko Ozi ivyo umwana wiwe azoba preshinga. Sivyo none? Azomusupporting. Yes, na cyane cyane. Kwa kana kanje karafite ubwenge bwinshi kundusha. Umwana wari kusumje ubwenge. Ubivuga gute ubisigura gute? Umwana je nibaza ko ntari afite ubwenge nk'ubwo afise nkingana nk'uko angana. Sérieux, warabaje mama warabikubwira? Beshi ararenze. Onye yatangiye ishuri atangiye muri deuxième maternelle ko afite ubwenge butabo muri premier maternelle. Kandi afite 3 ans. Mbega uzi afite ubwenge bwinshi. Papa wiwe barabavugana n'umwana wiwe. Yeah. Papa wiwe arazi ko wagendanye ubudeje umaze kuvugira ubundi wakunze wewe. Eko. Ko ninze kuvyiyumvira. Ago ndibuka ko ari ivyo ko abiyizi sanzari byarabiye. Wa muvugana gake? Oya turavugana? Warazi umuntu. None Big Bro hari yavyakira gute? Nabikubwiye umuntu muhure afite ubundi buzima yari afite ubundi buzima sivyo. Ozi wowe wambwiye yuko nakubaje ati mbe hajya usanze Big Bro wawe umuntu uvuga yuko mu boyfriend wawe avugana no mu ex wawe avuga yuko wewe nta nakimwe. Nashaka kumenya rero ku ruhande rw'iwawe rero nawe ne avyakira gute? Kumbure umaze kubona avyakira gute? Umaze kumbwira ko wavuganye na se w'umwana avyakira gute? Shanje sinzi niba hora ashavura je nibaza ko bafite ikibazo. Sikibazo? Bafite ikibazo kubera urazi umuntu mwavyaraye umuntu d'abord uba urespecta urumva. Ni umuntu ashifuza kube kumenya mbe mumaranye imyaka ingahe uzi kubera ndafise igituma ndiko ndakikubaza ico kibazo. Kubera tubimenye dutevye mumaranye imyaka ingahe? Usanga ntari bishaje. Imyaka ibiri. Imyaka ibiri ni myinshi. Imyaka itatu. Umwaka umwe. Muri uwo mwaka umwe mumaze gushika ku kiyozi. Byibiki kubiki. Byerekeye urukundo rwanyu. Kuri byinshi cyane. Byerekeye umuryango iwanyu bimeze gute mu buzima busanzwe uzi muhiri wabo bameze gute n'umwana wa kangahe koma? Umwana wa gatatu mu bana bangahe? Wana indwi. Papa amaze kumva ko wagiye mu byo gukora ku ma TV online yavyakiriye gute? Ndakiriye ne déjà ari fier. Nuvuga ta mère? Mon fils. Wabuze mu kusinya kinga? Il y a 2 ans. Bon. Sino kwinjira cyane ahambo ku ruhande rwa mama ariko nizere ko mama yabakiriho byako bimeze neza cyane. Yes. Ni Ozi muri no misi rero wewe novuga benshi barabushigikira cyane wibaza ko biva ku kiyozi. Murundi kazi barakunze gukoresha ijambo murundi kazi. Kandi ko babona ndiko ndakora n'umuntu afasha umuntu abona ari ku kibi. Bivana n'ukuntu akora. Ozi akora neza kandi Ozi azokwishikana ku kintu ciza tumwitege ko Ozi ikintu ciza cyane kizovuga kizotuma uburundi bwacu bubundi cyane. Ego. Ndacari muto ndacafise inguvu Imana ikintije ubuzima amagara nkibafise abantu kandi kubwiye umuntu agirwa n'abantu. Nibaza ko nzokora ibintu birutize maze gukora. Mbega muri 2020 Ozi yarungutse canke yarahomvye? Just na homes je muravuga abantu biriko ratuka 2020. Je 2020 yari benediction. Bitubia mvua za mabaraka. Wengine kuwa wanakufa na corona, wao ni mvua za mabaraka. Nini mabaraka zina? Wengine kuwa wanakufa na corona wewe. Nafanana mzuri bila makeup. Urabibona? Ikibuza ati rero 2020 rero wewe ulibarikiwa. Imigisha baye myinshi. Je mandashima Imana. Mu bantu boganye 2020 yo nturimo. Mu byo wategeka unovuga uzorangura muri 2020 urabona ko byose biko bigenda neza. Si byose ariko kandi nkuko yavuga umuntu arapanga Imana nayo ukariyo ishiraho ibintu. Donc je shobora kuba ibyo napatare byo byabaye ko nabipanze ugasanga haje hazi ibindi byiza kurusha bishange bigasimbura ibindi. Donc nta wogaya kandi nta wo kwirirwa ari idoga ngo 2020 bla bla ivyo maze gushika ko ndabishima Imana kandi kuba ntarapfa nkiri muzima muri 2020 hari abantu birirwa barapfa sigura ko niyo ni benediction. Donc muri jewe 2020 iracari mugisha. Mu bugenzi rero abagenzi Ozi afise abagenzi bimeze gute afise abagenzi bameze gute mbe Ozi horagira abagenzi b'abakobwa bagenzi Ako ni baki kweri kari baki Ozi cyangwa muri babandi bana ugopa ombea urusaku ko baravuga ko bafise urusaku urabitowe really murafise urusaku abakobwa na urafise urusaku
ntabwo bisa nkavu nafisa ntagenda n'abagenzi bako aha ni no tugiranije kugeranya na pourcentage ijana 90% n'abahungu nibo benshi wahisemo kugenda n'abahungu kubera atarusa kubagira abahungu d'abord nta rusa kubagira nta nzigo bagira bari supportive ariko umukobwa uramaze guhemukirwa novuga mu bugenzi busanzwe bwawuzi jewe ego kera wamaze guhemukirwa ikintu utazopfa wibagiye ncyari yabaye ikimbega uzi yes ndavugira ngo ariko warababaye ego uwo muntu waramubabariye canke n'ubu uracamufitiye akana namubabariye yarabimenye ko wamubabariye ego ni giki cyagusunitse kugira ngo umubabarire kubera iyo babariye wowe ni umuntu wa mbere wabanza kubohoka donc ushaka kugira amahoro uratanga imbabazi uzi aramaze guhemukira maybe nane bazinde byibaza namuntu arakwidogera ko wamuhemukiye no novuga biramaze gushika ukifuza ubundi muhungu atari ujya mugenda nawe uzi ukabona ati urumo really three songs three songs like what 3 songs novuga mu artist wo muri USA 3 songs wow pifu mvuga na Chris Brown ona aha voilà ndamumenye Chris Brown aramuzi nawe Chris Brown bona nagerageje kugira novuga example jewe no yo biri hafi kugira amenye uwo uvuga ubundi wo bona 3 songs wapi kwe Chris Brown c'est bon naramwandikira nasikunyisha kandi arabikora muhama byageze gutere nta kwishire uzi nanti yaramenye kuri Burundi kazi Chris Brown you want me to talk English namwandikira ngara mu Kirundi abaza gushira gute yanyishuye ikiguye mu yara ndayize imyaka igaye kumwandikira haraheze amezi ndashafise espoir haraheze amezi make novuga niveau d'étude ya Hosy bon nagerageje kugira novuga resume ya biographie yawe kumbure sinzi kwa wibonye kuva tugitangwa gushika aho tugeze novuga niveau d'étude ya Hosy jewe c'est secondaire gusa vraiment sidibeshe ikuri kutashije kuja muri kaminuza sinavyase sindaronka umwanya ya mwanya je urangora vraiment urangora kora nabikubwiye ubu ndacakora je nyiri ibintu byinshi urumva rero kwiga nyine ndabishaka kubera twe twarezwe kwiga cyane bakuru banje bariga mera ngo wantuka ngo je ngo ndikiga ngo sinkunda kwiga so kwa nka kwiga sindaronka umwanya wo kwiga bamwambira ngo nushaka kumwanya kwiga cyangwa n'ivyo nkora kuva kwa mbere gushaka kwa Mungu meme na dimanche ndakora mbwa soir irahari soir badi ku kazi je mvuye kazi ga kare ni 20h mbega hajya Hosy mwishuri abo wakangaye nikibazo kunze kubaza ngaha muri plate ishure biravana niyo mwaka dufata umwaka wa nyuma navyo nibuka vraiment bagwamagaye mu bantu baruse 50% 60 70 80 oya grand fruit plus grand fruit satisfaction c'est fruit c'est fruit be fruit hajya baruse pourcentage dinga rero nizere ko mwira badakire neza ko baruse fruit kanizere yuko Hosy umwanya ujuje mu ishuri wapi vraiment warose naduye mugabo waraduwe mu kanga mukanga naduye kabiri vraiment kabiri kose warababaye ndibaza ko mbo byari bitumye yuko karagafsinyi bwari ubushuhe byari bimeze gute ya mbere karagafsinyi ya kabiri bwari ubusazi ubushuhe bizo konze kwita ubushuhe bwari ubushuhe ubusazi kuri yozi bumeze gute sha narakubagana cyane vraiment warakubagana ushitse kuvuga narakubitswe amakonzi ya directeur wanje ahari ndaburamukiye arakurikirana ibiganiro byawe yarabonye ko wateye imbere ndibaza ariko nizere ko Hosy ntiyagukubita ntiyaguhoye gusa ariko shani yankubitiye gusa vraiment warukaze ndazibuka n'ibyo yankubitiye ibatari wanga yankubitiye ubuyu waye kandi nacu ndabuheba warufuse ubuye bwari hari abaye iki gihe kwanza yarampaye ikofi ryo mu mugongo nundi acagibuka nzogira nyiramaze mbaze ku mukecuru yes bakunze Bujahit TV kumwe nagerageje kuvuga novuga ubuzima ejo niwe bakubaza ubuzima bwa Hosy byakunda mu buzima ukunda bameze muri relation kumbure uzokurikirana kino kiganiro umuntu azo bikubaza uzacumurungira kuri link ya Bujahit TV uzobimenya byinshi about Hosy sibyo none ga Hosy byinshi babivuze mu byo twavuganye byose nibihe watubesha Jesibesha nibesha igicumuro kunze gukura cyane ku munsi ni cyane igicumuro Chumura. Achonze vraiment. Nuchumura ku munsi.
Njenga ndacumura mugabo sifite kiri particulier kuvuga ngo novuga ndafite cankora kiri particulier ku munsi. Nta gihari. Novuga uzi mu bibazo bise nakubaje nibihe ikibazo kimwe uyibuka nakubajije. Ikibazo nibuka wambajije. Wabaje nabo kangaye mwishuri. Wambajije nzogera dote ryari ibintu nk'ivyonye. Ibi ngo nta kintu napfuye n'abantu bo muri Bujahit. Iterambere ryanje. Nakwaje kimumba mbugiye bitatu. Tuzosubira rero inshallah imari bikunze turakumwe na Hosy kumbere Hosy nawe arashobora gusezera ikiganiro. Ya reka ndabasezera abakunzi bose ba Bujahit TV mwandanye mukora ama subscribe kuri Bujahit bakwize 100,000 deja tuko turegereza bariko baregereza ifoko baba nabo nyene begereza bazane trophée natwe dukurikire comme ça ibintu nyene bitere biba amavuta sivyo kora ko Bujahit iteye imbere hazo ko atera imbere nandi maceno nandi kuko ari gihe ushaka kureganiro cha Bujahit ko sanga baca bakoreka n'ikindi jo niko bimeze no kunde niko numva niko bimeze ya guteza upendo ya hanini nivyo ego hama ntibagira gukora subscribe kuri Siren Vibes vuyaga mugende mukore ntari abantu batazire bagandika ni Siren Vibes Siren nga mu gicongereza Siren Vibes muze kuvyandika tuzosubira rero bye bakumwe na Beni kuri micro kuri novuga kuri kamera yaro kumwe na Juma Jux